Bavukanye twongeye kubaramutsa mu ndwi uheze nari nababwiye ngo muze gusoma muri Mishe 6:5 murabe Balamu na Balaki, ariko sinzi ko mwabonye aho ivyo bavuga ko aho vyanditswe. Nyimba mutahabonye nabigize ndabibona kugira namwe muze kuzingura Bibiliya. Ibibaraba ivuga kuri Balamu na Balaki vyanditswe mu gitabo cyo guharura mu bigabane vya 22 gushika ku 24. Murashobora kuja kuraba ivyanditswemwo. Hano rero muri kino gisomwa ca Mishe bariko baributsa ati buka bimwe Balamu yagira, bobo bari babizi vyabaye kuko yari amateka yabo baravyibuka. Namwe rero mushobora kuza kubiraba ingene vyari bimeze. Muri ndwi tuza kuvugira hamwe, kurabira hamwe kubijanye n'ibisomwa byo mu bwuzure bwa kera, aho tubona abahanuzi bagira ibimenyetso hanyuma Imana ikavuga ngo ivyo bimenyetso ngo bibereye ikimenyetso igihugu c'Imana. Turasoma mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiyeli kigabane ca 24 kuva ku karongo ka 15 gushika ku ka 17, handitswe ngo Umukama ashikiriza ijambo avuga ati, mwana w'umuntu, ngira ndakwaka ubunyene ivyahimbara amaso yawe. Ntuzucure intimba, ntuzurire kandi ntuze wigere ukorora iryosozi. Uzonihira mu nda utekane, ntuzugire ikigandaro c'abapfuye. Urapfunga igitambara cawe ku mutwe, wambare inkweto zawe. Ntuzupfuke ubwanwa kandi nturye ivyo kurya abantu bakugemuriye. Navyiganiye abantu mu gitondo, hanyuma umugore wanje apfa ku mugoroba. Bukeye mu gitondo nkora ivyo nari nategetswe. Abantu bambwira bati, ubwo ntiwotubwira ico ivyo uri kuragira bivuga kuri twebwe? Nuko Ezekiyeli 24:15 gushika kuri 17. Tuno turongo duheje gusoma, ano majambo baheje gusoma batubwira ahantu umuhanuzi akora ibimenyetso yatumwe n'Imana, hanyuma abantu bakaza kumubaza ico ashaka kubigisha, ico ivyo ariko arakora bisigura. Vyose hano bifatika ukuntu umuhanuzi yapfishije umugore wiwe, hanyuma ntagandare canke ngo akore iyindi migenzo yose ikorwa iyo umuntu yabuze umuntu wiwe. Vyaratangaje rero ababona umuhanuzi ingene ariko arigenza gutyo, bamusaba ngo abasigurire, ariko yabikora ari Imana yabimutumye. Mu vy'ukuri kugira ngo tubitegere neza, tuno turongo dusomye, bino bintu dusomye biri mu kigabane cose kivuga n'ibindi. Kugira ngo tubitegere neza byo dusaba gusoma igigabane cose ca 24 kugira ngo tubone context, ni kuvuga aho tuno turongo ibiri imbere yavyo n'ibiri inyuma yavyo, kugira ngo dushobore kubitahura neza. Uko biri kose ndababwira bimwe bimwe bishobora kutufasha gutegera kino kimenyetso umuhanuzi yakoze. Kugira ngo dutegere neza, twubanza kwibaza isano riri hagati y'uno mugore w'umuhanuzi hamwe n'isengero y'i Yerusalemu. Nuko abahanuzi bama bagereranya Yerusalemu n'umugeni w'Imana. Umuhanuzi rero apfishije umugore wiwe, ni nk'uko igihugu naco kizotakaza isengero yayo. Ntibazorira nk'uko umuhanuzi nawe atareze apfishije umugore wiwe, ntibazorira kubera ko bazokwibuka ko igisengero casambutse kubera ibicumuro vyabo. Hano bavuga ngo ngiye kukwaka ivyahimbara amaso yawe. Niryo jambo Imana ibwiye umuhanuzi. Iryo jambo ivyahimbara amaso yawe ku muhanuzi risigura nyene uno mugore wiwe, ariko kandi iryo jambo risigura igisengero ca Yerusalemu. Ku banyisirayeli cahimbara amaso yabo n'igisengero ca Yerusalemu. Iryo jambo rikoreshwa ku muhanuzi niryo kandi rikoreshwa no mu kuvuga igisengero ci Yerusalemu. Umuhanuzi rero akoresheje amajambo avuga ibintu bibiri, avuga ibintu vyinshi kugira ngo abantu bashobore
kumvirayo, bashobore gutahura ico Imana ishaka kubabwira iciye nyene ku buzima bw'umuhanuzi babona imbere yabo. Ikindi naco, mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiyeli, Imana ikunda kumwita buri mwanya kenshi cane ngo mwana w'umuntu. Ni gake izina ryiwe barivuga, ariko hano kubera ko Imana ishaka gukoresha ubuzima bwiwe nyene, ubuzima bwiwe nyezina, bakoresha izina ryiwe kugira ngo batwibutse ko atagutandukanya ubuzima bw'umuhanuzi n'ubutumwa bwiwe, ubutumwa yajejwe. Uwatumwe n'Imana nta buzima bwiwe yisangije, ibyo twita privacy canke vie privée. Byose ni ivy'Imana, naho vyorinda kumwandagaza imbere y'abandi, igikuru nuko Imana imenyekana. Nico gituma kandi urupfu rw'umugore w'uno muhanuzi rubura urundi rupfu, aho igihugu kizoja mu buja. Ububabare bw'igihugu ciwe kigiye mu buja, wewe atangura kubwumva n'imbere yuko ubwo buja buba, n'imbere yuko ubwo buja butangura, kubera ko buhera kuri we mu kubura icahimbara amaso yiwe ariwe mugore wiwe. Ameze rero nk'umusirikare atwara ibendera ku rugamba, ariko kandi azi ko ariwe ari ahantu hashushe, ashobora no kuba uwa mbere iyo ngwano ihitana. Nibwo butumwa bw'umuhanuzi. Ikindi biratangaje kubera ko umuhanuzi yari yabaye ikiragi. Mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiyeli niko bimeze. Umuhanuzi yari yabaye ikiragi, ariko ururimi rw'iyo rwagiye kugoboroka. Ibintu bari babuye yuko bazoja mu buja, Yerusalemu igafatwa. Ururimi rw'iyo rwagiye kugoboroka, Yerusalemu koko ihejeje gufatwa. Mu bisome mu kigabane ca 33 muri kino gitabo c'umuhanuzi nyene Ezekiyeli. Nyene hamwe byose wokwibaza ngo byose birarangiye, niho umuhanuzi asubiriye kuronka ijambo, niho umuhanuzi asubiriye kuvuga. Bisigura rero ko umuhanuzi arinze anuma ijambo ry'Imana ntaho ryoshika, kuko Imana ica ku muhanuzi. Ariko kandi kubera ko Imana ariyo nyene yari yashatse ko aba ikiragi, birafise ikindi bisigura ko umuhanuzi anuma kubera ko n'Imana yanumye. Iyo Imana inumye naho, iyo Imana yatumye umuhanuzi wayo aba ikiragi, ngo agacerere kiwe kabe icagirizo c'uko Imana bayigiye kure. Imana yatumye uwo muhanuzi wayo atavuga kugira ngo bumve yuko ijwi ry'Imana bitacumvikana, bibuke kandi yuko bayigiye kure. Byongeye kandi Imana inumye bumva ko babuze ikindi kintu ngenderwako mu buzima bwabo, ko uyu muhanuzi atikwiye yabuze umugore wiwe. Nico gituma kandi naho aragacerere kuno muhanuzi, naho atari karavuga, kandi ugacerere nyene gahamagarira abantu kwibaza no kwinjira mu mutima wabo, kabahamagarira kwisubirako no kwibuza icatumye ivyo byose biba, n'icatumye iyo Mana ija kuri yabo, n'icatumye iyo Mana ibaka ijambo yari yarabahaye iciye ku muhanuzi wabo. Nico gituma kandi uwo muhanuzi w'ikiragi ari hagati yabo, bibibutsa ko kenshi tubona agaciro k'ibintu iyo ivyo bintu tubibuze. Kenshi abahanuzi baragiye kuvugira igihugu c'Imana, ivyo bavuze babwira ngo nimugende nta kintu mwavuze, kubera ko ubu batariko baravuga, barabona agaciro k'ijambo ry'Imana kubera ko baribuze. Kenshi tubona agaciro k'ibintu iyo ivyo bintu tubibuze kandi tubonye ko tubikeneye. Nimba dushobora kuvuga rero, hariho abadashobora kuvuga, hariho abantu badashobora kuvuga ni ingabirano iva ku Mana. Ikindi naco, uno mwanya abantu bamaze barinde yuko umuhanuzi ashobora kubabwira ijambo, utwibutsa kandi agaciro k'ijambo tubwirwa n'ijambo tubwira abandi, kwiyibutsa ko kenshi tuvuga ibintu bidafise agaciro, ko kenshi tuvuga ibintu bidakenewe. Bitwibutsa kandi kwiga
kumviriza, kubera ko hari abantu bavuga ibintu byinshi, hari abantu bavuga ibintu bidakenewe, kandi hari n'umuntu yavuze ngo hakuvuga nabi wonuma. Naho rero umuhanuzi atoba ariko aragiriza igihugu c'Imana ibicumuro vyacu, ntibisigura ko babaye beranda bano bantu, canke ko atakintu na kimwe co guhinduka bafise mu buzima bwabo, ahubwo nuko kenshi n'agacerere gakenewe gusumba amajambo kenshi tuvuga. Muri kino gisomwa rero twabonye yuko ikimenyetso Imana yabahaye kwishije umuntu ntiyakora imihango ijanye navyo, ariko harimwo nuko uno muhanuzi aba yigeraga ntavuge ivyo ariko arakora, bikaba ari byo biba ijambo ry'Imana. Twibukanye rero natwe ko ndabahaye muri ino ndwi no kwibaza agaciro k'amajambo yacu tuvuga. Tuzobibandanya mu ndwiza. Murakoze.